Ibiciro vy'amakara biguma biduga mu makarita atandukanye y'igisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu. Ubu kugira uronke umufuko wayo bisaba ko uburinda ibeyi ukaba kandi udahobahoba ku mufuko, vyandikwa na magazine imbere. Uyu munsi twashatse kugaruka ku kuzimba kw'amakara n'uburyo bwo kubitorera umuti. Nivyo turabira hamwe muri ku Musi yo kuri uno wa kane. Mwiriwe cane, ni Davi, nizere ko meze neza. Mu gisagara ca Ngozi umufuko wahora ugurwa amafaranga ibihumbi 30, usigaye ugurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 70. Iryo hindagurika ry'ibiciro ngo rituma benshi batagira ubushobozi bwo kugura umufuko w'amakara. Ikibazo nuko baca basanga bariko bakoresha amafaranga menshi kubera amakara hisha ifungurwa bayagura hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5. Mu gisagara ca Bujumbura naho nyene si yororo. Nko muri komine Ntahangwa mu ntango y'uku kwezi kwa gatanu umufuko w'amakara waduza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 25 vy'amarundi. Mu makartiyo muri Muhanaho umufuko w'amakara wari waduze hagati y'amafaranga ibihumbi 15 na 25. Aho rero sinzi ko mwibuka tubabwira ko umufuko w'amakara wavuye ku bihumbi 80 ukaja ku bihumbi 110 hari mu makuru yo kuwa 14 Ntwarante. Aho rero mu kw'icumi na kabiri k'umwaka uheze twari dutanguye kubona ubwoko bushasha bw'imirongo y'abatondera amakara mu makartiye y'igisagara ca Bujumbura. Ico kikaba ikindi kimenyetso cerekana ubukene bw'ico kidandazwa. Abaguzi n'abadandaza bose baridoga. Abashora amakara Ngozi bamwe twavuga kare bagurisha umufuko hagati y'ibihumbi 60 na 70 babwiye Ris News ko basigaye baronka ibiti bibazimvye. Ngo iyo bagurishije amafaranga ibihumbi 60 ku mufuko ntaco bunguka. Ngo baba basanzwe batanga n'amatagisi kuri buri mufuko. Aho rero ikinyamakuru Burundi Eko cavuga ko mu bihumbi 2020 97% vy'abarundi batekesha ibiva ku biti yaba amakara canke inkwi. Bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gucuruza amakara bemeza kandi ko bakora bahomba. Ikibabaje nuko ngo binatera kutumvikana hagati yabo n'abaguzi. Basaba leta gutorera umuturama ikibazo c'igitoro kuko kubgabo ariyo ntandaro yiduga y'ivyankenegwa n'amakara rimwe. Mbega umwuka wo gukinjika woba inyishu ngo hari abarundi bijukira gukoresha umwuka wo gutekesha ari wo gazi. Hari umudandaza asanzwe agurisha uwo mwuka wo guteka ahi Bujumbura avuga ko abarundi ari bo benshi basigaye bamushorera gusumba abanyamahanga cane cane abafise ububare. Jonathan ba mu Kamenge agira ati nivyo abifise ngo igihe yabaze ibiciro bamubwiye agura ibiro 200 vyomara amezi 2 bigaburira umuryango urimwe abana 4. Ngo igicupa, umwuka, akaringoti n'ibindi vyo guherekeza amashiga biratwara nk'ibihumbi 478. Umudandaza w'uyo mwuka we agira ati ntango yamigoye uhejeje intambwe ya mbere ibindi birorosha. Ngo ugiye kubiraba usanga ukoresha umwuka ari we yoroherwa gusumba. Abakenguza amateka nabo barasavye umushikiranganje ajejwe ubudandaji gukura amakori n'amatagisi ku mwuka wo gukinjikisha hamwe n'ivyo bijana. Ngo bipfuza gusubiriza amakara na cane cane mu gisagara ca Bujumbura kugira ikena y'igitoro y'imiduga minini imanukana amakara rihave. Marie Chantal Nijimbere yishuye kwico gisabo agifashe nka nkama. Ivyo gukoresha ibizuku vyo vyifashe gutu mu Burundi. Isidore Mbayahaga yabwiye umukuru w'igihugu itariki 21 z'ukumunani 2023 ko itoni 10 z'ibizuku zishobora gusubirira hegitari 80 z'ibiti. Isidore Mbayahaga yamenyesheje yuko aho muri Onatur bafise imashini ifise ububasha bwo guhingura itoni 140 ku munsi z'amakara hinguwe mu bizuku. Ngo ayo makara yotangura kuboneka mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga 2023 kandi akaba zimbutse. Ibi tuzobigarukako. Intumbero ya leta ngo ni yuko mu misi iri imbere hahagarikwa gukoreshwa amakara avuye mu biti. Tukiri ku bizuku kuva mu 1977 Onatur itanguye gukora hamaze gukoreshwa ibizuku bingana n'ibice 4% ku bizuku vyose biri mu Burundi. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ejo kuwa gatatu itariki 30 z'uku kwezi umushikiranganje Venuste Muyabaga yamenyesheje ko mu kiringo c'imisi 30 uhereye kuwa mbere igenekerezo rya gatatu ruheshi abahembwa amafaranga batariko barakora babe bayasubije ngo babisabire n'ikigongwe.
muri ndamukiza uyu mwaka ngo bushikiranganje bwari bwamenyeshije ko bwahagaritse ku makonti amafaranga agera ku miliyoni 696 yahembwa abantu ataco bakora kuva muri nzero. Mu kwezi kwa myandagaro 2024 niho hategekanijwe gutangura ibikorwa nyezina byo gusanura ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Vyafunditswe hirya y'ejo kwa 28 Rusama. Hari mu mubonano wahuje umushikiranganje Chantal Nijimbere mu vyajejwe harimo kwiyunguruza n'igisata c'ingenzi hamwe n'intumwa zivuye mu gihugu c'Ubushinwa barongowe n'ubuserukiye Ubushinwa mu Burundi. Nishira hamwe ry'Ubushinwa rijeje gushira mu ngiro ivyo bikorwa ryamaze gushika mu Burundi. Hari haciye hafi imyaka 2 hashizwe ku mukono ku masezerano hagati y'u Burundi n'Ubushinwa ko hagiye gusanurwa ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ayo masezerano yashizwe ku mukono n'umushikiranganje Albert Shingiro ajeje imigenderanire n'ayandi makungu. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.